Igihugu cacu ciza c'u Burundi harakomeje kugenda hagaragara ibigendanye n'ubugambanyi ndetse n'impinduka zigiye zitandukanye mu burongozi bukuru bw'igihugu nk'uko bimaze imisi biribonekeza. Bamwe ntibajya umunwa mu kugaragaza neza yuko ingoma zikomeje kugenda zirahindura imirishyo, ariko kandi bamwe barakomeza kugenda bibaza ku bategetsi bamwe na bamwe batajya barakogwaho kandi nabo bajya baravugwa mu mabi menshi cyane agiye atandukanye. Hari amakuru akomeje kugenda aravugwa yuko General Prime Niyongabo yaba ari umwe mu bagerageza kuba by'umwihariko botorokesha General Aigeme Bunyoni aho afungiye mu ibohero rikuru rya Gitega nk'uko amakuru yama aradushikira. Aya makuru by'umwihariko harakomeje kugenda aravugwa mu ibohero rikuru rya Gitega mu nyuma y'uko by'umwihariko abegereye umuryango wa General Aigeme Bunyoni ngo bamaze imisi by'umwihariko baragenderanira bya hafi nabo mu muryango wa General Prime Niyongabo, kandi uyu mugabo aramaze igihe kirekire nga mu Burundi mu burongozi bw'igisoda c'u Burundi aho ari umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi. Benshi baravuze yuko by'umwihariko ariwe muntu amaze igihe kirekire kuri uno mwanya, imyaka yarugwa muri 12 yose, akaba ari umuntu wa mbere amaze igihe kirekire arongoye igisoda c'u Burundi. General Prime Niyongabo ni umwe mu bavuzwe mu bayi menshi cyane agiye atandukanye, cyane mu kunyuruza amahera y'igisoda, kudakora neza kw'igisoda c'u Burundi ndetse no kutacyubaka ku buryo bugezweho, kutagihereza ibikoresho bikomakomeye cyane. Kugeza ubu rero by'umwihariko hari amakuru akomeje kugenda avugwa yuko hari bamwe rero bari bariko baramusabira yuko yokugwa muri ayo mabanga agaca arabogozwa kimwe n'abandi bategetsi bagiye batandukanye, ariko kandi Evariste Ndayishimiye atangaza neza yuko atatinyuka kuba yokora ibyo bintu mu nyuma yuko mu Burundi himirijwe amatora azoba muri 2025 akazoshika muri 2027, ndetse kugeza ubu ngubu abatari bakeya bakaba bagaragaza neza yuko by'umwihariko ngo ibyoca birahindura isura ndetse amatora agaca arapfa cyangwa se hakagaragara ibindi bihe bidasanzwe. Ibi kandi bikomeje kuvugwa mu gihe bivugwa yuko by'umwihariko haba hariko harategurwa umugambi karundura, umugambi wo gutorekesha General Aigeme Bunyoni. General Aigeme Bunyoni kandi by'umwihariko yarabaye umushikiranganje wa mbere mu Burundi, ndetse by'umwihariko yarakoze by'umwihariko imirimo igiye itandukanye mu mabanga makuru y'igihugu c'u Burundi. Yararongoye igipolisi c'u Burundi, ariko by'umwihariko mu mwaka w'2023 yarajyanywe mu ibohero nyuma yo gukatirwa umunyururu wo guherayo, ndetse by'umwihariko no kwakwa amatungo yiwe hafi ya yose. Amakuru avuga yuko mu nyuma y'uko rero by'umwihariko Angelina Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu by'umwihariko nyine umupfasoni umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye amaze gutanga itegeko ryo gukomeza kugumisha General Aigeme Bunyoni ngaha mu ibohero ku rwego kugira ngo bitazoca birica amatora cyangwa se bitazotuma by'umwihariko CNDD-FDD cyane mu kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu by'umwihariko benshi batagirira icyizere General Neva bakaba bategekwa yuko yoguma mu ibohero. Biravuga ko abo muryango wiyo baba baratanguye kugenda begera bamwe mu bategetsi bagiye bakomenga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nka General Prime Niyongabo ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye, nk'uko amakuru yama aradushikira mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bo bafasha mu mugambi wo gutorokesha wabo. Abasesanguzi bagaragaza neza yuko ingingo cyangwa se ibyo ngibyo byoca birashoboka mu nyuma yuko rero by'umwihariko bamwe bagiye batandukanye, bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye by'umwihariko bakomeza kugenda by'umwihariko bazotsa igitutu General Major Evariste Ndayishimiye mu nyuma y'uko bose bahoze ari abaroberi baragwana muri CNDD-FDD nk'uko amakuru yama aradushikira. Ndabahaye ikaze mu makuru agezweho muri kino gitondo, munyemerere by'umwihariko tugaruke kuri irido nido kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Turaza kwibanda ku mugambi karundura wo kuba by'umwihariko botorokesha General Aigeme Bunyoni, cyane bimwe mu bo bahuranye baragwana muri CNDD-FDD nk'uko amakuru yama aradushikira. Aya namwe makuru aturuka by'umwihariko kubegereye umuryango wa General Aigeme Bunyoni, ndetse akanemezwa no kuba twavuganye begereye General Prime Niyongabo. Turaza kugaruka ku mpamvu zimwe na zimwe kandi zituma General Prime Niyongabo atabogozwa ku burongozi bwo kuba umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi, mu gihe by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda birahindura isura ndetse ingoma ziriko zirahindura imirisho nga mu Burundi. Ndabaramukije mwese bigendanye naho muherereye by'umwihariko banywanyi
n'ibiganiro byacu abatwumviriza ngaha kuri ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Burundi News TV, mboneshakure imwe rudende ibandanya kushikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho aragaruka ku mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bitandukanye. Turi kwa gatanu, turi kwigenekerezo rya 13 Kigarama 2024. Ndabaramukije abatwumviriza bari mu Burundi cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi, abatwumviriza by'umwariko bari Igitega ku mugwa mukuru wa politike, abari mu nazi zitandukanye mu makomine ajya atandukanye, turabahaye ikaze mwese. Turabahaye ikaze abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini mu bice bigiye bitandukanye mu bihugu by'ababanyi, abatwumviriza bari muri Kongo, abatwumviriza bari mu Rwanda, abatwumviriza bari muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi. Mwese turabateye yambu, turabahaye mwaramutse neza mwese. Abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese turabaye ikaze. Nimba rubuga mbere ngaha byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe gatanu kuri gatanu, ndetse by'umwariko byonde hirya gato hari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo by'umwariko ubane natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Ndabahaye ikaze rero, munyemerere amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Nyuma yuko bo mu muryango wa General Ageme Bunyoni babonye yuko by'umwariko General Major Everson Ndayishimiye by'umwariko yamaze gusisira ndetse atanafise gahunda yo kugirira ikigongwe uwabo, amakuru yama aradushikira akomeje kugenda aratugeraho, akaba akomeza kugenda ashimangira ko bamaze kwegera bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye, cyane cyane bamwe mu bahoze baragwana barafatanya n'uyu General Ageme Bunyoni mu bice bigiye bitandukanye, nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aratugeraho rero, by'umwariko akaba ashimangira ko hashobora kuza kuba umugambi karundura, umugambi karabutaka wo kugerageza gutorokesha General Ageme Bunyoni. Ni mu nyuma yuko hamaze imisi by'umwariko hari amakuru adushikaho avuga yuko by'umwariko yoba atameze neza. Hari kete twabashije kuronka ku munsi w'ejo by'umwariko yoba yarandikiye mu ibohero akaryohereza umuryango wiwe, aho yababwiye yuko by'umwariko amagara ye watifashe neza, ndetse by'umwariko ashobora no kuba yocikana mu nyuma yuko abaganga ndetse n'abandi by'umwariko bakuriye ibohero rya Gitega badashobora kuba bamwemerera kuba yojya kwivuriza hanze nk'uko byama biragaragara. Ariko ibi byo birasanzwe mu mabohero agiye atandukanye ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, cane cane by'umwariko ku bategetsi n'abandi bafise ibyaha biremereye cyane. General Ageme Bunyoni by'umwariko yarakatiwe umunyuru wo guherayo mu nyuma yo kwagirizwa ibyaha bigiye bitandukanye, ariko kandi byinshi mu byo yagirijwe akimara kugenda benshi baravuze yuko bigiye kuba byohinduka, ariko kandi uko ibintu yabisize byarabaye bibi kurushaho, nk'uko rero abasesenguzi baca barabivuga nga mu Burundi. Abo muryango wiwe rero nyuma yo kubona iyo kete by'umwariko ikababaza cyane yandikiwe nyene ahanga mwibohero rikuru rya Gitega, amakuru yama aradusomera akabashimangira ko batanguye kugenda biyegereza bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye, ndetse bamwe mu bafise ijambo rikomeye cyane mu burongozi bukuru bw'igihugu cacu ciza c'u Burundi, cyane cyane abiganjemo abagenerali, abarayotona ndetse by'umwariko n'abandi bagiye batandukanye bafise amapeti akomakomeye cyane, bahoze baragwana mu baroberi by'umwariko muri CNDD-FDD, nk'uko byama biragaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho. Amakuru yihuta adafise vumbi by'umwariko akomeza kugenda aradusomira, akaba ariko arashimangira agaragaza neza kwikubitiro ko bamaze kubabegera General Prime Niyongabo. General Prime Niyongabo rero numwe mu bavuga rikijyana, arasanzwe hari umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi ndetse akafise n'indi mirimo igiye itandukanye. Uyu nguyu by'umwariko usibye kuba avuga rikijyana ndetse akaba atari nakogwaho ngaho mu Burundi mu nyuma yuko amaze imyaka iharugwa muri 12 yose, nk'uko byama biragaragara cyangwa se nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. By'umwariko asanzwe ari umugwizatunga ndetse akaba ari umwe mu bantu bafisiye runini igisoda c'u Burundi, nubwo hari bamwe bagaragaza neza yuko by'umwariko yoba agira uruhare rukomakomeye cyane mu gutuma igisoda c'u Burundi kidatera imbere. Ariko kandi benshi baranibaza impamvu uyu nguyu adapfa gukogwa ko ngo abashe kuba yokugwa canga se by'umwariko abashe kuba yobogozwa mu mabanga ashinzwe nga mu Burundi. Ariko kandi bivuga ko mu misi heze ubwo mu gipolisi c'u Burundi ingoma zahinduraga imirisho
bashatse yuko rero by'umwihariko no mu gisoda c'u Burundi ibintu bihinduka, ariko General Major Evariste Ndayishimiye acarabamenyesha yuko bitokunda, avuga yuko uyu nguyu aca aramuhinduye canga by'umwihariko agize icyo yomukoraho ibintu byoca birahinduka nga mu Burundi, mu gihe by'umwihariko amatora akomakomeye cyane yimirijwe nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Haraheze imyaka iharugwa muri 12 General Prime Niyongabo by'umwihariko akaba ari yamaze arongoye igisirikare c'u Burundi nk'umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi. No bwa mbere ibyo bishitse by'umwihariko mu mateka y'u Burundi, imbere yiwe uwashoboye kurongora igisirikare umwanya munini yabaye General Major Thomas Ndabemeye, yagitwaye imyaka 9 kuva mu mwaka w'1967 gushika mu mwaka w'1976. Muri iyi myaka by'umwihariko ine iheze Prime Niyongabo yafatwa nk'inkingi ikomakomeye cyane y'ubutegetsi bwa Perezida General Major Evariste Ndayishimiye, basanzwe banahuriye by'umwihariko kuri byinshi. Ndayishimiye na Niyongabo by'umwihariko ni abagenzi bakera. Ndayishimiye yarahagarikiye by'umwihariko ubugeni bwa Niyongabo mu njyane za Ndayishimiye na Bunyoni. Prime Niyongabo kandi yamye ari by'umwihariko uwuhumuriza nk'uko byama biragaragara, yarabaye uhumuriza ko rero Bunyoni atoshobora gutembagaza ubutegetsi mu ruyeri rwo kwigizayo Petero Nkurunziza. Prime Niyongabo rero yari ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye nk'uko byama biragaragara. Muri aya mezi by'umwihariko muri aya mezi ya nyuma y'uyu mwaka ishusho y'umwizigirwa by'umwihariko wa Perezida Evariste Ndayishimiye iriko iratakara kwa General Niyongabo, by'umwihariko igisirikare kivugwamo ubusuma bukomakomeye cyane. General Prime Niyongabo aboneka by'umwihariko nk'uhagarariye ubwo busuma, abasirikare baridoga cyane. Prime Niyongabo Ndayishimiye by'umwihariko bizogorana kugumana nawe bizogorana kugumana mu gihe by'umwihariko abangamiye abandi by'umwihariko ba generali yagiriza ubusuma bakoze kuva kuri Nkurunziza. Amatwi adusumira nuko General Prime Niyongabo nawe rero arabizi ko igihe asigaje by'umwihariko mu mabanga coba ari gito cyane, by'umwihariko amazina y'abashaka kumusubirira by'umwihariko aranugwanugwa, cyo kimwe n'ibindi bihanganye bitekewe by'umwihariko n'ubwoba kuri kino gihe. Nawe rero yoba ari mu bariko baragerageza by'umwihariko kurungika imiryango nk'uko byama biragaragara, yaba ari umwe rero by'umwihariko mu bariko baragerageza by'umwihariko kurungika imiryango nk'uko byama biragaragara, cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Amakuru akomeza kugenda by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradusomera, cyangwa se amakuru akomeza kugenda aratugeraho, akaba by'umwihariko akomeza kugenda agaragaza neza yuko ariyo mpamvu akomeje kugenda arakora iyo bwabaga kugira ngo abashe kuba yofunguza canke yoturokesha General Agemi Bunyoni bace barakorana by'umwihariko mu bikorwa byo gutembagaza ubutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye. Prime Niyongabo by'umwihariko yaravugurujwe by'umwihariko ku kibazo cy'imishahara y'abasoda. Mu mpera za Ndamukiza 2023 abasirikare barongewe umushahara ku rugero rutari rwigere rubaho by'umwihariko mu mateka y'igisoda c'u Burundi. Imishahara ya benshi yaragwijwe hafi inshuro zitatu. Ibyo byabaye mu gihe hari haciye iminsi mike cyane General Niyongabo agendeye abasirikare mu gihugu cose abasaba kwihangana, avuga ko atamahera ariho, ko rero abasoda borindira igihe imishahara izoduzwa ku bandi bakozi ba leta. Ishavu mu basoda ryari ryinshi cyane. Inyuma y'ibyo rero y'ibyo biganiro henshi by'umwihariko nta n'ikibazo abasoda bamubaza kubera umubabaro. Icababaza abasoda ni ubukene budasanzwe bari barimwo by'umwihariko, aho bamwe batari bagishobora no kuronka agatike ko kujya kuramutsa by'umwihariko
agatike ko kujya kuramutsa by'umwihariko abo mu muryango yabo by'umwihariko, ariko kandi umukuru w'igisirikare akaguma yerekana amatungo by'umwihariko y'umurengera mu kugura amaparisera y'amamiliyaridi, kubaka amazu agerekeranye, kwihariza by'umwihariko urudandazwa rw'imiti mu gisoda ndetse n'ibindi byinshi cyane cyane. Benshi barikwa amakuru by'umwihariko ya RPA avuga ingene General Prime Niyongabo yafatanywe Kigarama 2022 amadolari ibihumbi amajana 200 yari ajyanye mu rugendo nkuko bizama biragaragara. Kongera imishahara y'abasoda ntibyasabye ko rero leta ihindura amahera ikoresha mu mwaka. Ni nayo mpamvu rero mu gisirikare hakwiriye by'umwihariko urukurukuru ko rero amahera bongereya ariyo by'umwihariko bahora bibwa mu gihe atansiguro itanzwe. Ntakeka ko rero by'umwihariko urwo rukurukuru ariko rero abasoda by'umwihariko bazogumana. Haraciye kandi amezi by'umwihariko hahagaritswe abasoda batari bakeya bakora mu biro bijejwe imishahara y'abasoda. Dr Amatohoza yerekana ubusuma rero bukomakome cyane bwahora bukogwa n'abo basirikare abo buri kwezi bahorera by'umwihariko baduza imishahara y'abasoda. Bamwe by'umwihariko ugasanga nk'umusirikare umwe baramuhembye amamiliyoni ku kwezi, baca by'umwihariko bamutelefona bamusaba gusubiza ayo mahera, ariko by'umwihariko bakumvikana ayo bamusigira. Kugeza ubu ngubu rero mu gisoda c'u Burundi harakomeje kugenda haravugwa ibihe bidasanzwe ndetse by'umwihariko n'imvururu zigiye zitandukanye, aho benshi bakomeza kugenda bagaragaza ndetse berekana yuko rero batewe impungenge ndetse n'agashavu nibiko birakogwa na General Prime Niyongabo. Icyakora benshi baragaragaza neza yuko by'umwihariko imisi ye ya nyuma yaba igeze, ariko kandi benshi baratunguwe niberutse gutangazwa by'umwihariko na Generali Neva we yavuze yuko atoca arakora ikosa ryo kuba yomukura mu mabanga by'umwihariko yo kurongora igisoda c'u Burundi mu gihe mu Burundi himirijwe amatora. Mu Burundi by'umwihariko ariko arategurwa amatora y'abacenga amateka, nkenguruza amateka, abakuru b'imitumba ndetse akazasorezwa by'umwihariko nayo mukuru w'igihugu muri 2027. Amakuru avuga yuko by'umwihariko abanzi b'abarundi bakomeje kuba benshi, ari impamvu General Prime Niyongabo akomeza kugenda arakora akazi gakomakomeye cyane. Bivugwa yuko hariko arategurwa ingabo nyinshi zo kugwanya by'umwihariko abaterabwoba biganjemo nk'aba Robert bo muri Red Tabara mu rwego rwo kugira ngo batazoca barakomeza by'umwihariko kuba bagerageza kugaba ibitero ngaho imbere mu Burundi, cyane cyane akaba babikora mu gihe cy'amatora. Benshi kandi barafishimangira yuko uyu nubwo yagirizwa abusuma bwinshi cyane bigiye bitandukanye, ari umwe mu banywanyi bakomakomeye cyane by'umwihariko ba General Neva kuva na kera. Ariko kandi none benshi baribaza impamvu agiye kujya ku ruhande rwa General Aregeme Bunyoni, ariko kandi bikaba bivugwa ko ari umugambi uri kurategurwa ahuriyeho n'abandi bakomakomeye cyane bahoze baragwana mu baroberi muri Sandefdede nk'uko byama biragaragara. Ibi bije mu nyuma y'uko mu mezi aheze aribwo ku kirimba cy'umukuru w'igihugu by'umwihariko habaye inama ikomakomeye cyane y'abajenerali bagiye batandukanye by'umwihariko bahoze baragwana, abo bari buko bariga ku kibazo cya General Ageme Bunyoni. Turasubira kubagezaho andi makuru akomakomeye cyane by'umwihariko turakomeza kugenda tubarondera, mukomeze kubana natwe ngakuri no muresha kure yacu ya Burundi News TV.